ngo rwagwaruka ruheruka gusansumwa ko rutagira akazi bararugerageje mu kuruha gutoza amafaranga mu makomine ngo basanga rukora neza. Aha rero ngo rurashobora gusubirira abahora bakora mu gihe ngo abo bahora bakora inusu y'amafaranga batoza mu makomine ngo yaja mu mifuko yabo. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Petero Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano, intwaro hagati n'iterambere. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje ko indwi bwari bwahariye kwishikira ku rubuga guteza imbere igikorwa cyo gutoza amakori n'amatagisi y'amakomine yagenze neza cyane mu bibanza atorezwamwo vy'amakomine ya Giharo, Gitega, Kayogoro, Kayanza, Mutimbuzi, Muyinga, Ngozi, Rugombo, Nyanzarake na Rumonge, nukuvuga mu bibanza vy'amakomine 10% asanzwe bagize igihugu c'u Burundi. Ico gikorwa rero kaba cabaye kuva kuwa mbere igenekerezo rya kuva kuwa mbere igenekerezo rya 25 gushika ku w'Imana igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2021. Muri ico kiringo abarongoye ubushikiranganji uhereye ku mushikiranganji wenyene ubwiwe barishikiye ku rubuga aho basanze abatoza kori n'abahinga b'ubushikiranganji bari barungiswe kubafasha. Bari bagiye kubafasha kuko uno mwaka hakoreshejwe abatoza kori bashasha batowe muri rwagwaruka rusanzwe rwari ruheruka gusasumwa. Babasanze rero ku rubuga kugira babereke kugira ngo barabe ingene bariko bararangura ico gikorwa mu ntumbero yuko ayatozwa yiyongera bimwe biboneka. Bikuru rero vyaranguwe muri iyo ndwi nibi bikurikira. Ubwa mbere nuko amakori n'amatagisi angana n'imiliyoni 115 ibihumbi 73 n'amajana 550 y'amafaranga y'amarundi yatojwe. No kuvuga ko kuyahora atozwa harenze ko imiliyoni 65 ibihumbi 349 n'amajana 275 y'amafaranga y'amarundi. Dufatiye nk'akarorero ko yari yatojwe mu ndwi yari iheze, no kuvuga ku magenekerezo ya 14 gushika kuri 18/0 muri uno mwaka wa 2021 muri ivyo bibanza nyene. Ayo rero yatojwe muca mumva ko angana n'ibice 131 kw'ijana vyahora atozwa muri ico kibanza nyene mu kiringo nk'ico nyene. Bisigura ko amafaranga arenga ibice 50% atozwa yategerezwa gutozwa adatozwa canke bishitse n'agatozwa adashika mu bigega vy'amakomine. Kubera abo batoza kori bashasha batowe muri rwagwaruka rwaheruka gusasumwa babikoze neza cane. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwashiye bufata ingingo yuko buca bubaha akazi babandanye bakora ico gikorwa co kwegeranya ayo makori n'amatagisi, kandi hamwe bo bikora neza bakazohava mbere basubirira burundu abahora babikora kuko bahora babikora nabi. Murumva yuko amafaranga arenga igice yategezwa gutozwa atojwe naho atashobora gushika mu bigega vy'amakomine. Muri iyo ndwi nyene abo bategetsi b'ubushikiranganji baboneyeho n'akaryo ko kugendera amasoko y'ibitungwa yo mu Burundi mu ntumbero yo kuja kwirabira ko ingingo yo gutuza bamwe biyita abakomisiyonere cane b'inka iriko iraja mu ngiro. Aho rero baciye basanga abarenga 300 barahagaritswe
muri iyo ndwi nyene, maze baratozwa n'amande umwe ibihumbi 100. Ivyo rero bikaba vyatumye dutanga nk'akarorero ku isoko yo mu Butaganzwa, ni mu ntara ya Kayanza, yaremye kuri uw'Imana uheze itariki 31/0 umwaka wa 2021. Igiciro c'inka igugwako caciye kigabanuka kubera batujijwe abo baranzi canke abakomisiyoneri. Igiciro c'inka caciye kigabanuka ko amafaranga ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo rero murumva ko bica bituma n'igiciro c'inyama categerezwa guca kigabanuka. Aha rero mukaba mubona akunguko kadasanzwe kazoba mu gihe tuba twatujije neza burundu abantu biyita ngo ni abakomisiyoneri, ababaranzi canke abakotsi baza bazindukana inkoni gusa ku isoko y'ibitungwa, ku isoko y'inka, maze bagatahana amaraki bivuye kuko bahendahenza bishora ibitungwa vyabo ngo bizane babagurishirize. Mugaca mwumva yuko bica bituma bica biduza ibiciro vy'ivyo bitungwa n'inyama n'amafaranga inyama zigugwa ko kukira agacaduka. Mwumva yuko tubicujije neza bizoca bituma n'ibiciro bitegerezwa guca bigabanuka. Bufatiye rero kuri uwo mwimbu mwiza, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, bukaba bumenyesheje yuko iki gikorwa cakorewe mu makomine 10 gusa ku makomine 119 gize Burundi, kigiye kuzobandanya mu bibanza vyose bitorezwamwo ayo mafaranga vy'amakomine yose yo mu Burundi, mu ntumbero kubandanya vyongereza bimwe biboneka umwimbu w'amakori n'amatagisi y'amakomine, na cane kandi mu ntumbero kubandanya batuza aba bantu bigira abakomisiyoneri ku bitungwa. Aha rero ababigira abaranzi canke abakotsi bazotuzwa n'ivyo muri urudandazwa rw'ibitungwa cane rw'inka. Mumva ko benshi bamaze gufatwa bagafungwa, ariko naho hose ubu busuma ku gwenge bwibonekeza, no kuvuga aba baja kuranga amatongo, amaparcelle, abaja kuranga amazu yo gupanga canke yo kugura, aba bose bagiye kuzotuzwa kuko nta mutahe babazanye. N'abantu baza n'ubusuma ko bariba ko nta mutahe babazanye. Nta kuntu wozinduka utwaye inkoni ahantu ugatahana amafaranga amaraki n'amaraki. Ubwo mumva ko ari ubusuma, kandi muca mumva ko abo bantu ari intambamyi y'iterambere, mu gihe iterambere rusangi bisabwa yuko umuntu wese akoresha amaboko yiwe kandi akaruha kabiri icuya, maze akabona kugira umwimbu. Ntivyumvikana ko umuntu yova muhira atamutahe yazanye atariko arakora n'amaboko yiwe ngo aheze atahana amafaranga nkayo. Muca mumva yuko ari ubusuma budasanzwe, kandi buca butuma n'ibiciro bica biduga, haba aho kunka, haba kuri amatongo, ibi vy'amaparcelle nkuko mubizi, vy'amazu. Murazi neza yuko bajya abantu uyikurangiye aca kubwira yuko umuha ibice kanaka kwijana vyayo yigura, ugaca usanga nk'iyo iryo tongo, iyo parcelle wari kubigura miliyoni 4, ucushirako n'amajana 4 yiwe, amajana 4 atamutahe n'umwe yigeze atanga, wewe ugasanga utegerejwe kuyashirako. Bica vyumva ko ari ubusuma rero butagira izina. Aha rero twaduteye akamo abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, na cane abene igihugu, ko nibo babibona, biba mu kibani wabo, ko bose bokorera hamwe kugira ngo ubu busuma bwo kugwenge bukorwa n'abantu biyita abaranzi buhagarare ubunyene, kandi mu gihugu cose, kandi mu bisata vyose. Ubushikiranganji rero bukaba burangije bushimira abo bose bitanze kugira ngo kino gikorwa kigende neza cane, bukagabisha ariko abo bose bwasanze babera intambamyi kino irangurwa rya kino gikorwa, nkuko bwagiye burabibona ku rubuga aho bwaciye muri ino ndwi. Murakoze. Rishobora gukora ibikorwa nk'ivyo iyo ari ishirahamwe, no kuvuga ko ribarizwe n'amategeko.
riba ryaraciye aho ritegezwa kwemererwa rikemezwa kandi riba riciye no mu ngiro ivyo ryiyemeje byose. Biratandukanye rero n'aba turiko turavuga. Amashirahamwe abikora baraheza bakaraba yuko ariko arabikora byisunza amategeko, basanze byisunza amategeko n'amarame nta ngorane, ariko yiyadukije akabikora bitisunza amategeko birumvikana ko nabo nyene baheza bakabazwa ivyo bariko barakora. Ariko abo turiko turavuga cyane cyane n'aba bantu bazindukana inkoni bagatahana maraki y'amafaranga mu masoko y'ibitungwa. Wewe ujanye inka yawe bakubwira bati wewe zana iyo nkawe turikugurishirije, wewe ntavyuzi hari kuntu ibindi bintu dukora, zana iyo nkawe turikugurishirije, bagaca bayigurisha ku mafaranga menshi kugira ngo baronke ayo baza gukura ko nawe kandi ugategeza kubahemba. Bisigura yuko baca batuma izo nka ziduga. Twatanze n'akarorero ko mukanzu kungene ibiciro byaciye bimanuka. Urumva abo nta hamwe banditswe, nta n'amategeko namwe abagenga, sayo mashira hamwe uri kuravuga. Cyo kimwe n'abajya abantu bo bakorera mu by'amatongo, mu by'amazu n'ibindi. Nabonye nurazi ko benshi nta hamwe banditse. Ugiye kurondera parcelle niba ahubwo bakurondera. Nta namwe banditse, nta namwe batanga amatagisi cyangwa amakori, no kuvuga yuko bariba gusa bakaba bahejeje. Urumva rero ukora umwuga ushatse kumera gutyo mugaka ababikora byisunza amategeko, bazoheza bamurabe bumviriza ivyiwe barabe koko ivyo ariko arakora ko bihuye n'amategeko. Basanze bihuye n'amategeko abandanya akazi kiwe, ariko basanze bidahuye n'amategeko aheze nawe abazwa. Nuko iki gikorwa kitabaye ijyambere cahora kiba, bararaba amasoko bokorerako. Igishasha nkumbure nuko muri uno mwaka urumva yuko bafatiye kuri kuvyo babonye bagiye kuzoca iki gikorwa kibandanya ku masoko yose. Ko murabona neza yuko amakori n'amatagisi yategezwa kuja mu mifuko kuja ku makonti y'amakomine ayarenga igice, murabona neza yuko atajayo. Hari hadatozwa, hari n'ahatozwa akaja mu mifuko y'abayatoza. Biboneka rero yuko uno munsi ubutunzi amakomine afise igice c'ubutunzi amakomine afise mbere kinarenga, murumva yuko kitinjira mu makomine, murumva ko haja mu mifuko y'abantu canke ntatozo.